hema turayirembeje tuyigejeje hagati. Uyu munsi turi gusozera indwi ya kabiri. Hanyuma iri jambo somewe riri mu gitabo cy'umuhanuzi Isaya kigabane ca 43 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'indwi. Ijambo dufatira ko riravuga ngo ntiwitiranye umuntu n'ibyago biba byamushikiye nk'uko Imana itatwitiranya n'igicumuro. Ntiwitiranye umuntu n'ibyago biba byamushikiye nk'uko Imana itatwitiranya n'igicumuro. Iteka n'agaciro by'umuntu ntibihinduka kubera ibimushikiye. Katurabe rero mu ngingo zitatu ntonto. Ubwa mbere ibitera iteka umuntu. Ingingo ya kabiri ibidukura ko iteka n'icubahiro. Ingingo ya gatatu uwadusubije iteka. Ibitera iteka umuntu rero, ibituma umuntu afise iteka n'icubahiro ni urukundo Imana yakunze umuntu, kandi n'ubu ikimukunda. Imana iraheba intara n'ibihugu, ikirimura abantu n'ibintu, igahindura ibihe kubera urukundo inkunda jewe umuntu, kubera urukundo igukunda wewe umuntu. Ikindi gitera iteka n'agaciro umuntu afise ni agashusho Imana yamuremanye. Imana irema umuntu, nako ihingura umuntu yabanje kuvyiyumvira, yabanje kugira inama rukokoma hariya mu ijuru. Hama iravuga iti ingo tureme umuntu asa natwe, faisons l'homme à notre image. Tureme umuntu tumwishushanyeko ase natwe. Ni mu gitabo cy'Itanguriro kigabane ca mbere kuva ku murongo wa 6 n'umurongo wa 27. Hanyuma rero kutamenya canke kwirengagiza ko Imana igukunda nakaga kadafise uko kangana. Kwirengagiza ko Imana idukunda kandi idufise agashusho kayo niyo marushwa ku muntu, niko kaga gakomeye. Kuko urukundo Imana ikunda umuntu ntirwigera rumuvirira. Imana urukundo idukunda bavukanye ntirwigera rutuvirira. Ndafise akarorero nkunze gutanga k'inoti. Murabona inoti y'igihumbi irashobora gucafura, iracafura kabisa ikanatabuka. Hamwe yitanga mu butike bakavuga ngo ntakiri, mugabo igumira inoti y'igihumbi. Amen. Igumira inoti y'igihumbi niheza ngicika ijana kuko yacafuye nita agaciro. Haneswe rero umuntu mu nyunga z'Imana, haneswe umuntu mu nyunga z'Imana. Impunzi iracafuye, inambaye rero ejo irashobora kuba yacafuye. Hamwe mbona ndi byongora kuyambara, mugabo sinca ndayitubira canke ngo ndayite ngira iki ndayinesura, hama nkongera nkayambara, hama ikongera igacafura, hama nkongera nkayinesura. Voilà, ico ni ikintu, ibyo ni ibintu bidafite agaciro ngo nuko cyahindanye. Hanyuma ingingo ya kabiri turabe ibidukura ko icubahiro n'iteka. Ni igicumuro. Kubera igicumuro kiraduhindanya tugatakaza umwakaka n'ubutore bw'imitima yacu.
turatakaza umwakaka n'ubutore bw'imitima yacu. Mbese n'ubuzima bwacu hari igihe butakaza ubutore, kuko ndimwe igicumuro sinsubira kwakaka nk'uko narindi. Ndimwe igicumuro urashobora kunyibarira, ndashobora kugenda mpunga abantu, ndashobora kugenda nibemba, kuko nibaza yuko umenga umuntu wese arabona ibindi mwo mu mutima, umuntu wese arabona ko nahindanye, umuntu wese arabona ko ntakiri wa wundi. Igicumuro kirambindanya mugabo, igicumuro nikinkura ko rwa rukundo Imana inkunda, nikinkura ko kagateka, ndakikura ko mugabo Imana iguma indaba kwa kundi. Amen. Imana iguma indaba kwa kundi, kuko ijisho ry'Imana si kimwe n'iry'iwanje. Jewe ndaba umugezi, hari igihe mu jisho ryanje haba harimo iki? Agashari, haba harimo iki? Akayigo, haba harimo iki? Izindi prejije, uko niyumvira umuntu, nuko ndamuvuga, nuko ndamubona. Ariko indabo y'Imana yoyo ni urukundo. Un regard miséricordieux, ni ijisho ry'urukundo. Iryo jisho ry'urukundo niko Imana iguma ituraba. Nubwo noba naguye mu kaga gasa gute, nikankura mu rukundo Imana inkunda, nikankura ca cubahiro Imana yari yampaye, nikanyambura icubahiro Imana yari yampaye. Hanyuma nari navuze yuko impuzu igumiza valere n'ubwo icafura, inoti igumiza valere n'ubwo icafura. Umuntu arashobora gutakaza agaciro, agakurwa kwiteka mu maso y'abantu kubera ibyago byamushikiye. Nivyo twaba twabonye, aho umuntu asigara yitiranwa n'ikintu canke n'igikoko. Ugasanga umuntu bamutabakanze, baramuboshe amaboko imugongo, yahora ari umushinga ntahe yubahwa, baramubwiye ngo sutama we. Igisutama ni iki ko tukizi? Igisutama ni iki ko tukizi? Turakizi twese, nitukizi none sabwe. Mbese bakamuhamagara mu izina ry'igikoko, umuntu tukamukura kwa gateka, tukamukura kwa gaciro kubera ibyamushikiye. Ariko Imana yacu yo suko, Imana yoyo suko. Imana iravuga iti, mu maso y'Imana ugumana agaciro, kubera ko uri n'agaciro mu maso yanje, kubera ko watewe iteka kandi ndagukunda. Imana uko niko ivuze, twaryumvise iryo jambo. Kubera ko uri n'agaciro mu maso yanje, kubera ko watewe iteka kandi ndagukunda. Imana ntiraba nk'umuntu, kandi ndagukunda. Iri jambo ndagukunda, umuntu wese arifuza kumva ko akundwa. Umuntu iyo abwiwe ko akundwa araraduga ibiro 10. Abakuze na jewe nishaje ndaryohe kumbwiye kunkunda. Inkumi n'imisore vyovyo barara batanasinziriye. Iryo jambo riraryoshe kandi riragoye. Imana nayo iratubwira iti, uri n'agaciro n'ubwo umeze gutyo. Kubera iki? Kubera ndagukunda. Amen. Urukundo rw'Imana ni ntasubirizwa. Nubwo mpindanira mbwira ngo irankunda, umwana wavyaye uretse ku bibero iyo agiye mu gondo akivundagaza ucushibura numwakira ukamurera. Mbese ubanza kumuha n'ibere muvyeyi kandi yivundagaje. Imana yacu nuko imeze, ngugumana agaciro kuko ndagukunda. Imana yacu iradukunda. Amen. Hanyuma rero turabe, navuze ko ari mu ngingo ntonto. Imana ntiraba nk'umuntu kandi ntiyiyumvira nk'umuntu. Yaratanze byose kugira ngo umuntu amaze guhindana kubw'igicumuro agarukane
iteka. Amen. Ingingo ya gatatu, uwadusubije iteka ninde? Wa muntu uri ngaha, wa muntu warengutse muri iri koraniro, wewe uri kumva, menya ko uri n'agaciro mu maso y'Imana. Amen. Menya ko uri n'agaciro mu nyonga z'Imana. Amen. Amaso y'abantu, Imana ifise inyonga. Amen. Amen. Naho mu maso y'abantu womenga uri wahebwe, womenga uri gicibwa, ibyo waciyemo byose ntabyo nzi, ibyaguhindanije ntabyo nzi, bikaguhindura igicibwa ntabyo nzi, ariko menya ko bitagukuye mu isezerano ry'Imana yawe ivuga iti, ku murongo w'indwi ivuga iti, garukana uwo wese yitirirwa izina ryanje, uwo naremye ngo ninahazwe, uwo nabumbabumbye kandi ngahingura. Amen. Mu maso y'abantu igiciro, mu maso y'abantu uri nyakuvumwa, ariko Imana yakwishushanyije ko kugira ngo ininahazwe. Amen. Yarakubumbabumbye kandi yaraguhinguye. Mu kurema umuntu ntiyamuremye kuko yaremye ibintu, twebwe ntitwaremye kuko yaremye ibintu kugira ngo bibeho. Yavuze ijambo, yaravuga ngo amazi baho, ibiti baho, ivu baho. Mugabo umuntu yarinze gukoranya ikoraniro kaminuza. Ibyo wari ubizi ko we wakoranije ikoraniro kaminuza mu ijuru baragize ikoraniro kaminuza, hama barasohora itangazo, tureme umuntu asa natwe. Amen. Tureme umuntu tumwishushanyeko. Amen. Ndakagateka k'umuntu ka mbere usa n'Imana. Muvukanye uri ngaha, niba atavyo waruzi, usa n'Imana. Hari uzo kugira ngo ico naco ngo ingene gisa, usa n'igiki, usa n'Imana. Uyu munsi akagira ukubwira ngo ico naco ingene gisa, urakibwira uti wayovye, jewe nsa n'Imana. Amen. Urakibwira uti wayovye, jewe nsa n'Imana. Imana ntiyakure, Imana ngo nahinguye. Ibaza Imana iravuga ko yahinguye. We warahinguwe. Amen. Niba uri muremure yaguhinguye uko nyene, niba uri mugufi nka jewe yakunze uko nyene, yahinguye uko nyene. Amen. Niba uri gato ako bita gaspageti yaguhinguye uko nyene, niba uri kinini kimwe bita agatrosi yaguhinguye uko nyene, yagukunze uko nyene, yakwiyumviriye uko nyene, kugira ngo habe diversite, habe ubudasa, kugira ko amashurwe mu ishyamba aryohera ijisho iyanyuranye. Amen. No kuvuga Imana yacu rero iraba abarebare, abagufi, abanini, abonze, abagiziki, ibikuri, ivuga iti ndaninahajwe. Amen. Amen. Iravuga iti ndaninahajwe. Nuko rero iravuga iti ndaninahajwe. Imana yarahevye ikinege cyayo Yesu Kristu kugira ngo mu maraso yiwe twuhagirwe twebwe abantu ibyaduhindanije n'ibyaduteye icyeyi. Mu nguma ziwe naho za Yesu Kristu twarakize. Wewe wihebuye, wewe wihevye, wewe uzi ko bakuraba nk'umunyota nk'ivu, Yesu aravuga ngo, ijambo ry'Imana Kristo riravuga ngo naho umugore yo kwibagira umwana yongeje ku bibero vyiwe, jewe sinzokwibagira. Izina ryawe riri mu biganza vyanje. Amen. Uko niko Imana ivuga.
ka 49 akamigo ka 15 n'aka 16 niho Imana itubwira naho umugore yoshobora guheba umwana yonkeje ku bibero, ariko wewe sinshobora kukwibagira, raba izina ryawe riri mu biganza byanje. Ngiki jambo ry'Imana. Wari uzi ko Imana itigera ikwibagira? Wari uzi ko yigaranzuye ikiganza isomwamo Maragarita na Petero na Yohana na Maragarita na Diane? Amen. Umwe wese mw'izina ryiwe, umwe wese naca asoma mw'izina ryiwe, kandi ahimbagwa ati izina ryanje ni mu kiganza c'Imana. None wumva ninde yombabaza? Wombwira ngo ico ninde yombabaza? Nta n'umwe afise izina ryanje mu kiganza ciwe, nta n'umwe rifise mu mushaha wiwe, kuko urarigira cyangwa ukareka. Ariko Imana yampiguye, Imana yanyiyumviriye, Imana yandemye, yimbwira ngo ndaguhamagaye mw'izina ryawe. Mwumvise ingene igisomwa catanguye ngo ndaguhamagaye mw'izina ryawe ngo uri uwanje. Amen. Ibyo byonyine byoduha umwizero wo kutongera kumva ko ngowe kuri ino si yegirika amaganya. Mugabo ndafise unkunda, ndafise Imana inkunda, ndafise Imana imbabaye, ndafise Imana inyitwararitse, ndafise Imana ibabara mbabaye. Amen. Ndafise Imana yahevye byose kugira ngo jewe mbeho, kugira ngo ngarukane iteka n'icubahiro. Nubwo abantu bakubwira ngo ico naco, bakakubwira ko akundi babwira ngo sutama, bakagukura n'agasambara, usibijari, ntubabare. Imana ifise ukundi kuntu ikuraba. Imana ifise indabo yayo iyiraba umuntu yaremye. Amen. Ifise iyindi ndabo iyiraba umuntu yaremye. Nico gituma itemeye ko dupfa, nico gituma itemeye ko dubona. Yarungitse ikinege cayo Yesu Kristo. Muzi ngo Yesu Kristo yabonye iki hano ku isi? Ibyo twari kubona byose, ibyo nari kwandika byose, Yesu Kristo yabibonye byose. Yesu Kristo yarahebwe. Cyambere coco Yesu Kristo yarahunza n'ubuyoyi. Hajya nta kintu kibabaje nko guturuka ugahunga. Yesu yarakaye amavukira arahunga kwera n'ubuyoyi. Yesu yaratawe nabi wawe arahebwa. Yesu yararabwe nk'umwavu. Yesu barikokomoye baramucira kwa amate. Yesu baramwambuye agateka k'ubwami, kandi ari umwami w'abami, segabo w'amahanga n'amakungu. Mu kibanza c'urugori rw'ubwami bashirako urugori rw'amahwa. Yego Yesu baramukoboye agashamba, baramwambura amenya, mbere bamubamba ku musaraba aramenya, baramwikoreje umusaraba, hama barawumubambako aramenya. Ntituvuze izo yakubiswe nk'inzoka, yarakubiswe nk'inzoka, arabambwa, hama arahambwa. Ciza kiduha impigi, hama arazuka. Hama arazuka ni muzima. Amen. Inyuma y'iminsi 3 Yesu yari muzima n'ubuninahazwa bwiwe. Amen. Bw'ubuninahazwa bamwaka bwaje bwiyongereye umwaka akawubuninahazwa. Umunsi ugira 3, umunsi w'intsinzi. Mu buzima bwawe buvuka unyura afise umunsi w'intsinzi. Amen. Nubwo umurinda ngo urafise umunsi w'intsinzi. Yesu ntiyaheze ku musaraba, ni kuki wewe wawuherako? Yesu ntiyaheze mu cobo, ni kuki wewe wogiheramwo? Yesu ntiyagumanye y'amaganya. Yesu harageze ahantu inahazwa, n'ubu araninahaye. Amen. Araninahaye, kandi natwe turiho ngo tumuninahaze. Turahiriwe twe dusohoza inahazwa ry'Imana mu kanwa kacu. Erega ni naco twaremewe. Burya ntubone mwavyumvise ngo abona aremye kugira ngo ninahazwe, ngo abona bumvye ngo kugira ngo guteka. Amen. Ngiki cyo twaremewe, ngiki cyo twokwishimira, ngiki cyo dutera impigi uno munsi
naho ibintu byoyangara uti ndafise Imana inyiyumvira. Amen, amen. Rero ibyari kudutera amaganya n'ibiki turumvise ko Yesu yavyikoreye byose. Jésus a tout pris, Jésus a tout enduré. Arakanina hazwi muri imyaka yose, aragashemezwa imyaka yose, aragaterwa imyaka yose, isi yose nimukomera amashyi. Amen, amen. Hanyuma rero iyi karema tugira dusozere, niko ndasozera nyine kandi mbega tugira iki? Ko Yesu yavuze ngo ico muzosaba nukwemera cose mu izina ryanje ngo muze mumenye ko data azokibaha. Amen. Ngo ico muzosaba nukwemera cose ngo mwizera ko mukironka muze mumenye ko data azokibaha mu izina ryanje. Rero dusabe iki? Dusabe inema. Imana idutabaza inema yo kugira indabo nshasha, amaso mashasha. Amaso araba nk'amaso y'Imana, amaso araba nk'amaso y'Imana. Umubanyi wanje nkamurabisha amaso nk'amaso y'Imana. Ujya yahora ngirira gutya ayi nkamurabisha amaso nk'amaso y'Imana, nawe azoheza agorora andabe nk'amaso y'Imana. Tubigire nka kimenyerezo muri izi ndwi zibiri gusa dushigaje. Ujya waraba amaso ya Rugwe uyu munsi uze kuyorosha murabe nk'amaso y'Imana, uze kuyorosha. Suko none hari hawe twe yamaze gukongatara, ariko birakunda turaza kugerageza. Suko none twige iyo ndabo ingene Imana iraba umuntu, ingene Imana ikunda umuntu. Nitubone mu muntu icago camushikiye, nitubone mu muntu icamuhindanije, kuko Imana sikimuraba, na jewe sikwindaba, na mwewe sikwikuraba. Muri izi ndwi zibiri rero twige kuraba indabo nk'iy'Imana, turaba ab'Imana yiremeye kugira ngo bamuninahaze. Amen. Gutyo tuzogira iki? Tuzogabana indulgensiya, twongere tugabane iki? Impera muri bwa buhigwe bw'ijuru. Amen. Kuko itegeko twahawe ariryo rizodukingurira ijuru, tuzobazwa ngo wakunze gute. Ntituzobazwa ngo wasenze amarozara ngahe, ntituzobazwa ngo wagiye mu mbuga za misa zingahe, ntituzobazwa ngo wagiye amaruwanje hehe na hehe. Tuzobazwa ngo wakunze gute, wakunze gute. Wa mubanyi wawe wamukunze gute? Umwe naguha kumugisha, wa mugabo wawe naguha kumugisha wamukunze gute? Babana naguha kwimigisha wabakunze gute? Wa mufasoni wawe umugore wamukunze gute? Umwe gushakira inabi wamukunze gute? Nico tuzobazwa, sinzi ingene umwe wese aziyishura. Duhorana amahoro y'Imana.